Hari abantu benshi bavuga bati urukundo rwacu rwaratitutse ntirumeze nka mbere, ariko ikibazo si uko urukundo rupfa gusa. Kenshi rupfa buhoro buhoro kubera ibintu bito bito abakundana bagenda birengagiza. Hari abibaza bati ko twari twarakundanye cane urukundo rukaryoha, ni gute ibintu vyahindukiye gushika aho bimera gutya? Mbega ngaha hoba hariho abibaza ico kibazo? Ukuri ni uko urukundo rutubakwa n'amajambo gusa, rwubakwa n'utuntu duto duto dukorwa buri munsi. Muri iyi podcast ngira ndababwire ibintu bitandatu vyoroshe cane mushobora gukora kugira murinde urukundo rwanyu gusenyuka, ahubwo mugubake rukomere. Ndabasavye mugumane natwe gushika ku mpera, kuko ica gatanu n'ica gatandatu nivyo abantu benshi birengagiza bigasambura umubano wabo, kandi nivyo bishobora gukiza canke gusenyura urukundo rwabo. Iyi ni Femi TV, turahaye ikaze buri wese ari hano, yaba umusangwa canke umushitsi. Reka turabire hamwe ivyo bintu bitandatu vyo gufasha kurinda urugo rwawe gusambuka. Ica mbere, hora wishimiye umukunzi wawe kandi umwereke ko ari uwa mbere mu buzima bwawe. Abantu benshi birabagora kwerekana ivyo biyumvamwo, ariko burya bishimisha umukunzi kumwereka ko ari uwa mbere, ko watomboye kumubona, ko wifuza ko muzibanira akaramata, kandi ko atana rimwe uzigera umureka n'ibindi vyose vyiza womwereka canke womubwira. Mu gitabo c'Abaroma 12 umurongo w'10 haravuga ngo, kuvyo gukunda bene data mukundane gose, kuvy'icubahiro umuntu wese ashira imbere mugenzi we. Iri ni ijambo ry'Imana. Urukundo rukeneye kugaragazwa buri gihe. Igihe umuntu yumva ko umwitwararika, umuha umwanya, umwereka ko ari uw'agaciro, bimufasha kumva ko atari umuntu asanzwe mu buzima bwawe. Ica kabiri, muhore mugira umwanya wo gutwenga, mubwirane inkuru zitwengeje, muruhurane mu mutwe, mutwenge pe. Ntiwari uzi ko gutwenga bavuga ko vyongera imisi yo kubaho? Usivye n'ivyo, kandi ni vyiza ko ukora canke ubwira utuntu umukunzi wawe dutuma gukumbura iyo udahari, yaba atwibutse niyo mutari kumwe akanezerwa agatwenga. Mu Migani 17:12 haravuga ngo, umutima unezerewe ni umuti ukiza. Abantu benshi baribagira ko abubakanye canke abakundana batari abafatanyabikorwa gusa, ni n'abagenzi mu buzima busanzwe, kandi abagenzi nyakuri baratwenga iyo bari kumwe. Ica gatatu, muhore mugira sije kanaka mutegura kuganirako nibura rimwe mu ndwi zibiri canke rimwe mu kwezi. Ingingo mubona ko yobubaka mwese, bibaye ngombwa murondere uwubarusha kuyumva canke kuyisobanukirwa ayibaganirizeko. Ikibazo gikomeye mu rukundo ni igihe abantu batakiganira ku bintu bifise akamaro. Benshi baganira gusa ku bintu vya buri munsi, uramahera, ibikorwa, abana canke ingorane. Ariko urukundo rukomera iyo abantu bafata umwanya wo kuganira ku bintu vyubaka ubuzima bwabo. Mu gitabo c'Imigani 27:17 haravuga ngo, uko icuma gikarisha ikindi niko umuntu akarisha mugenzi we. Mushobora kuganira ku bintu nk'ibi: uko mwokubaka urugo rwiza, uko mwokura mu rukundo, uko mwotunganya ubuzima bwanyu. Ibi bituma urukundo rutagenda neza gusa, ahubwo rukura buri munsi.
turabire hamwe ica kane. Muhore mugira kandi igihe cyo kuganira ku ndoto zanyu, kandi buri wese afashe uwundi kuzigerako. Urukundo rutagira indoto rusangiye rushobora gutakaza icerekezo. Hari abantu babana ariko umwe afise indoto ziwe, uwundi afise izindi, kandi ntibaziganireko. Mu Migani 29:18 haravuga ngo iyo hatari uguhishurirwa abantu bigira uko bagomba. Niko biri, iyo hatari uguhishurirwa uko mukwiye kugenda, uko mukwiye gukora, mugenda uko mushaka, mugakora ibyo mushaka, umwe wese ku giti ciwe. Iyo muvuga ku ndoto zanyu, murafashanya, muraterana intege, mwubakira hamwe ejo hazoza musangiye. Ica gatanu, iyi ni ya pona babwira ica gatanu n'ica gatandatu ko ari ibintu bikomeye cyane. Ndagomba kubishirako akarongo gatukura. Ntihagire ibyo mupfukirana. Imbere yuko akubona, uwo mukundana yari afise ibyo sanzwe akunda, ndetse afise n'izindi nshuti. Ikindi kandi burya umuntu ni mugari ku buryo wewe wenyene udashobora kumuhaza. Arakeneye umubera umuvandimwe, uwo batera blague mu gihe ashaka kwiruhurira mu mutwe. Akeneye umunyeshure bigana canke umukozi bakorana kugira ngo amubere inshuti y'umwihariko. Kuba agufise ntibivuga ko yasubijwe, ko nta wundi muntu n'umwe akeneye. Reka kumucunga nk'umwana, ahubwo mwari mukwiye kugiriranira icizere ku buryo umubonye ari kumwe n'inshuti yiwe udahungabana, vice versa. Muri Luka 8:17 havuga ngo kuko atacanyegejwe kitazozanwa habona, canke icagizwe ibanga kitazomenyekana kikaja ahabona. Ibintu byinshi bisambura urukundo bitangurira mu bintu bipfukiranye. Iyo abantu batanguye guhishanya ibintu, kubika amasokre, kutavugana ukuri, icizere kiragabanuka. Naho rimwe na rimwe kuvuga ukuri bishobora kugorana, nibyo bituma urukundo ruba mu muco. Urukundo rufise ukuri, ukwizigirana, gukorera mu muco rurakomera cyane. Ica gatandatu, mwese muri co kimwe. Ikintu gisambura urukundo ni double standard. Ni gihe umuntu yumva ko hari ibyo wemerewe gukora ariko uwo mukunda nawe atavyemerewe. Urukundo rw'ukuri rufise uburinganire n'icubahiro ku mpande zose. Iyo wipfuza icubahiro, ukwizigirwa, urukundo, nawe utegerezwa kubigaragaza ku muntu mukundana. Muri Matayo 12 havuga ngo nuko ibyo mugomba ko abantu babagirira byose mube ariko mubagirira namwe. Iryo naryo ni ijambo ry'Imana. Nkuko twabibonye muri iki kiganiro, urukundo ntirurindwa n'ibintu bikomeye gusa, kenshi rurindwa n'ibintu bito cyane. Kwishimirana, gutwengera hamwe, kuganira, gusangira indoto, kuba mukuri no kubahana ku mpande zose. Iyo ibi bintu biguma mu rukundo, urukundo rurakomera aho gusenyuka. Kandi nimwibuke ko urukundo rwiza rwubakwa n'abantu babiri biyemeje kururinda. None ndashaka kubaza ikibazo. Wewe tugeranye hano, nikihe muri ibi bintu bitandatu ubona gikenewe cyane mu rukundo rwawe? Ntimutinye kunyandikira muri commentaire, ndipfuza gusoma ivyiyumviro byanyu. Kandi nimba wibaza ko hari umuntu akunda urugo rwiwe ariko akeneye kumenya ibi bintu reje kuvuga, musangize iyi podcast. Ntimwibagire gukora like canke j'aime, gukora subscribe canke s'abonner kuri Femi TV, na share canke partage.
kuko hano kuri Femi TV tuganira ku buryo ingo n'urukundo byubakwa biciye mu bwenge n'ijambo ry'Imana. Murakoze komeza kubana natwe, twubaka imitima, ubuzima, ingo n'imiryango ikomeye ishingiye ku kuri ko kumenya Imana n'ingene two kwifata mu buzima bwa misi yose.